mbanje kubashimira abamenyeshamakuru mwaduhaye ijambo. Imana ishobora byose, haleluya. Reka ndabaramutse gutya mu izina rya Yesu, kuko amahanga ariko aradukurikirana kandi n'uburenganzira bwabo kugira ngo bumve inkuru nziza. Barimo bagira ijambo rikomeye mu mbega ni kubera iki ikigabane cya Afurika y'ibitangaza cyabayeho, kandi urimo tugeze ku nshuro ya 12 cyangwa deuxième édition. Kiragana rero kiraba muca muvuga neza ngo mu gihugu barabizi, muri Afurika barabizi, isi yose barabizi. Rero kino gikorane nk'uko mubizi kuri edisiyo ya 12, ariko kuri edisiyo ya 12 siyo cyahereye ko kuri edisiyo ya mbere. Murazi ko umwana yabonetse muri leta civile siwo munsi aba yavukiye cyangwa aba yaremewe ko abamaze hafi yandi imyaka 9 cyangwa arenga ari mu nda ya nyina kandi ari mugabo igihugu kimwakira umunsi kimubonye niho cyandika izina ry'iyo muntu. N'ibijyanye n'iho wacimana ngo kimeze kibanza gukorera mu mutima w'Imana, hama mu mutima w'Imana cimukira mu w'Imana izogituma kugikora, hama ikava mu w'Imana izogikora cimukira mu ishengero, kuva mu ishengero cimukira mu gihugu, mu gihugu cimukira muri kontina, muri kontina cimukira mu makontina, kigakwira isi yose. Uko niko n'ubutumwa bwa Yesu bwagenze. Rero igwana cya Afurika y'ibitangaza nk'uko nabisigiye akatari gake, ni umugambi umwe ufise izina rya Afurika y'ibitangaza bivanye n'intego Imana ifise kuri Afurika. Afurika ni igitangaza, ni umugabane w'ibitangaza. Cyo gituma igikorwa cyo gusengera Afurika cyiswe Afurika y'ibitangaza, nikijanye n'ico abanyafurika biteze mu gusenga. Rero usomye kino gitabo cyo n'Imana Yesaya 9, igihe hamagarwa ku ngoma y'umwami Uziya, Imana yaramuhishuriye ibizoba muri Isirayeli. Yagenda abwira abisirayeli bizobabako gushika ishuri ivuka rya Yesu Kristo atanaho. Arababwira ngo uwo mwami azovuka ku murongo wa 6 avuga ngo kuko umwana atuvukiye duhawe umwana w'umuhungu, ubutware bwose buzoba ku bitugu bwiwe, azokwitwa igitangaza, umujanama, Imana y'ubushobozi, data wa twese ahoraho, umukama w'amahoro. Ku murongo bavuga ngo umwete w'uhoraho uzoshitsa ibyo. N'amajambo y'ubuhanuzi yahawe aja guhanurira Isirayeli, yongera hanura isi ko umucunguzi ugiye kuvuka muri Isirayeli akomotse mu muryango wa Yuda. Ico gituma rero kino gikorwa Imana isema mu bitanga muri Afurika nk'umugabane w'umure wahawe izina ryerekana ko asubiye inyuma. Abafaransa nabo bavuga ngo noir c'est noir toujours derrière, ni ukuvuga ngo aho hari niho n'igiciwe ikiba, kandi yateye intambuko n'igihugu gitera iyindi. Rero biciye mu gusenga Imana yagombye kugira Afurika kugira ngo yigire umugabane w'igitangaza nk'uko yavuze. Yesu yavuze ko azokwitwa igitangaza ataravuka, yavutse ari igitangaza. Avuka ari umujanama, avuka ari Imana y'ubushobozi, avuka ari data wa twese ahoraho, avuka ari umukama w'amahoro, nk'uko ubuhanuzi bwakomeza bwa Isaya bwabivuze. Rero muri aya majambo yo gusenga Imana izohindura Afurika ikaba umugabane utura n'indi migabane yo mu isi, tukagacimana kigana. Yego, tudatevye mutubwire muravye tugeze ku 12 ukaraba Imana yatanze uwo mugambi naho ugeze, byavuye mubona bishimishije ibihe ibyakoretse muri izo nshuro zose, n'izindi n'iki twoca twitega muri inshuro kurikira. Murakoze cyane, mubwe nk'abamenyeshamakuru ndazi ko mwabikurikiranye kenshi, kandi n'ubu amavideo cyangwa amawodiyo cyangwa ibimenyetso bigaragaza byavuye muri abwo bitangaza, ibitangaza nyine mwarabyiboneye. Ufatiye ku mavideo mufise n'amadocumentary, hariho abantu batabyara b'ingumba babyaye, ubwo ni mu ruhande rw'igitangaza Imana ikorera mu giti ciwe. Hariho abari baramugaye bamugurutse mwiboneye n'amaso yanyu, hariho abaje ku mapusikisi hano barakira amaso yanyu abyitegereza.
hari n'ibindi bitangaza byinshi ntabwo ndabona nko kuba umuntu bitwemerera mwiboneye n'amaso mu isi mushobora gucisha mu video amahanga akabibona. Ariko reka mvuge mu buzima muri rusange, uravye igihe twatangira gusenga hari muri 2014 niho twatangura igikorwa cya Afrika y'itanga. Nubwo twari twajya muri 2009 Imana iri kiraprepaya ibizoba n'ingene izobihindura. Imana iravuga ngo ko umugabane wa Afrika wasubiye inyuma na cyane cyagiye Burundi bwari bwafatiwe ingingo ruhasha, hariho kuba idasanzwe y'amapolitiki atandukanye kandi agatumbereje umurongo nk'uko Imana ibigomba. Imana yacivuga ati mukame dusenge ibi byose rero mu bigaragara n'amaso murazi bagenda nyine mu cyungene kuri politiki mu gihugu ari yifasha gacura bono munsi ku nshuro ya 12 turi gutangura uko mu gihugu byifasha ushobora wowe nyine guca wihinisha umuryango. Nta murundi ratabizi, nta n'umuzungu atabizi, nta n'umunyamahanga n'umwe atabizi, nta n'umunyafurika atabizi ko Imana yakoze ibitangaza muri Afurika. Icyo gituma muri iyi teme tuzo kwisungura umwaka iravuga ngo ubwo bitangaza Imana yakoreye i Burundi, Afrika n'indongozi zacu byashikanye igihugu mu ntsinzi. Nta n'umwe atabona intsinzi mu gihugu cyacu, kandi utoba bibona nawe nyine ndazi ibimenyetso bihari bizomwegereka azobibona. Icya kabiri ni uko za ngorane zose mwabona mu gihugu Imana yazihagaritse n'icyo bitaye ko nuko Burundi bwashyize Imana imbere. Urabona ko mu misozi yose mu ntara zose umunsi wa kane urangiza ukwabo mu kwezi abarundi bose bariko barashima. Naho byakabaye rero handi biba mu isi mu Burundi mbona amata yabyamavuga. Murakoze cyane. Cyambere na mbere akamunotera abarundi nuko nk'ubu twamenyeshwe yuko igikorane kizotangura ku tariki 18 ari ku munsi wa gatandatu ko bacitabira ari benshi. Baracitabira ari benshi kuko tuzohakura imitima myinshi zohakira. Aho rero notera kamo abarundi benshi, notera kamo abakozi b'Imana baze bararike mu mashengero atandukanye barimo kugira ngo baze kwifatikanya n'ishengero rya Israel n'iki gikorane cya Afrika ibitangaza, kugira ngo ndetse n'abatarabimenya nabo baze babimenye. Itariki 18 twabimenyeshejwe ku munsi wa gatandatu, abakozi b'Imana baje bazane abakirisu babo mashengero, hanyuma twese tubariho turi eka indongo zitandukanye mu bice bitandukanye bazobe bahari kugira ngo dusengere igihugu, dusengere Afrika, hanyuma amahoro n'umutekano mu Burundi muri Afrika musasagare umwene gihugu ashobore kwitegereza. Akamo ka mbere notera abarundi nuko bozigama ivyamwa byavuye mu gusenga muri imyaka 11 duherenga mu ishengero rya Isere Church Burundi, bo biboneye amaso mu yandi by'Imana yakoze. Iyi ni kado Imana yaduhaye dukwiye kuzigama ku rwego rwacu n'ishengero, ku rwego rw'amashengero dusangiye gutegura kino gikorane, ndetse no ku rwego rw'igihugu. Buriya uvugishwa n'Imana mu gihugu ni umwe mu bafise ijambo rihindura ubuzima bw'umuntu rigahindura n'ubuzima bw'iterambere ry'abantu. Buriya umugeni wacu mwaravuga ngo umuntu akuraba cyane ahutera kwambara. Murazi ko twatangiye gusenga amashengero atabyumva, nuko Imana yagendera vuba uko uko bwije. Uno munsi abari mu yandi mashengero mu yandi madini nibo batwati mugejeje ngo tuze, byasigura yuko ituze ryavuye mu gusenga ryakwiye amashengero yose, mbere rihagarika na za ntambara zo mu madini wahora wumva amashengero abantu basambana n'amashengero barwana amashengero. Ubu byarahagaze kuko mu nyisho dutanga harimo inyigisho z'uburyo butatu. Inyigisho ya kabiri niyo gukundisha abantu igihugu, kuko atagihugu nta shengero, atashengero nta gihugu. Ibyo bituma rero mu gihugu no mu ishengero haba ituze, akaba no kumva kumwe icyo umuntu wese asabwa n'Imana gukora. Inyigisho ya gatatu niyo gukundisha abantu indongozi, ko mu byatumye abanyafurika basubira inyuma gushika mu rugendo rubi nuko mu gitondo umuntu atora umuntu ariwe yamutoje ikarate mu isanduku y'amatora, ku mugoroba ari ariko aragira manifestation yamugwanya, kandi bari basangiye ibyiyumviro. Cyane ko wowe nimba dusangiye ishengero, ineza yanjye niyo neza yawe,
ugiye gutora umuntu mu mugambwe kanaka cyangwa mu ishyirahamwe ukamugira umurongozi wawe nani majambo ataza guca umufata amaboko ukamushyigikira urumva kera y'abanyafurika nibo bashoboye mu gusambura ibyo biyubaka ariko uno munsi siko bimeze baratahuye ko Imana ari yabo igihugu ari cyabo n'uburongozi ari ubwabo bwo kuganza kose kuva ku Mana. Inyigisho ya kane niyo kunywanisha abarundi mu nzego zitandukanye. Buriya atamutware nta mwene gihugu, atamwene gihugu nta mutware, kuko atamana nta bantu, atabantu nta mana. Niyo mpamvu muri iyo nyigisho yo gukundisha abantu Imana, gukundisha abantu igihugu, gukundisha abantu indongozi no kunywana hagati yabo ni kimwe mu nkomezi zizohindura Afurika, na cyane cyane yuko hari ubumwe bavuga ngo umuhororama, hari amahoro umuhororama, ariko hari ubumwe agasato k'imbaraga makiduka batanu. Kera hari amapolitike mu Burundi avuga ngo uzobumba nanjye ndabimena, habiherutse ko kandi byari byavugwa n'abarundi nyene, ni ukuvuga ngo abarundi bose barahindutse bagasenga. Mbere mbonero no gushimira indongozi zacu mu buryo butangaje. Iyo duteguye bino bikorane abakuru n'abagamba barabyitaba, uhereye kuri nyine icyo mu byo wacu kuko tumukomera amashyi twebwe tufatanije hano, muri Imana imuhezagire imukomeze kandi muhabwe kuramba. Yaradushigikiye akaza mu bikorane aribonera ibyo Imana ikora, kandi mu gihugu cyose batuzi nk'abantu b'abanyakuri, nta kajagari batuzi ko, nta gurubye abantu batuzi ko, kandi ibikorwa bya Afurika y'itangaza muravye hano inyuma yacu hari amabendera y'ibihugu 54 Imana yaduhaye ngo dusengere, harimo n'ibendera rya Isirayeli ryizaniwe n'umunyisi n'ambasaderi wa Isirayeli kubwiwe, arizana ngaho avuga ati narumvise ko musengera Afurika, musengera isi yose, natwe muradusengera. Murabona harimo ibendera rya Australia ryazanywe n'umushikiranganji w'ibidukikije muri Australia, hari ku gihe cyane kwegera Petero nkuru nziza ati narumvise ko musengera ibihugu n'amahanga, muradusengera natwe. Iryo bendera riri ngaho. N'aya mabendera yose ibendera rya Afurika y'itangaza ni ikimenyetso rusange cyerekana ko abanyafurika bamaze guhindurwa amateka. Niba babyumva batarabyumva izote babibone mu maboko yabo, niko bimeze muno munsi. Uravye ku majambo naduhaye dorongora kino gikorane n'amajambo y'igitabo cyo kuvayo cya gice cya 14 ujya murongo wa 12 kubandanya 25 n'igitabo cyo gusubira mu byagezwe cya 28 ujya murongo wa 13 n'amajambo yerekana intego Imana ifise ku bantu. Imana yari kiragana n'abanyishaho ati uno munsi murabona agakiza k'Imana, burya Imana ngo uno munsi Imana ivuze ngo uyu munsi ngenda guhindura ubuzima ibihindura uko nyene ikira ko byizera gusa. Rero abarundi n'abarundi kazi bizigire kuri mwaka, umwaka wo kwinjira mu bitangaza, umwaka wo gushika ku yindi nama. Iyo bavuze ngo nta bitero bihari, ngo nta madolari ahari, cyo muravuga nti ku ruhande rwanje ariko ko ndabishobora ko ndabyumva, ndavuga nti singaruka y'ubutware bubi, ariko ni ingaruka y'ibihe byinshi Uburundi bwamaze mu ntambara. Umaze kenza uri kurarwana utari mutekonomi ujye ibyo wari usanga, bibaza ko intambara naho yohagarara ubutunzi busanga hahandi. Niko urumva rero ko Imana twayatugiriye ubuntu ikadukura mu ntambara. Amahoro ni inkingi yubaka byose, inkingi yubaka iterambere, inkingi yubaka ikibano cyiza, inkingi yubaka ubutunzi, inkingi abantu bakoresha mu nzira zose ugashira umuntu wese ashaka. Icyo gituma nosaba gusaba rumwe ukamisha amahoro Imana yaduhaye, ukamisha ubuntu buri mu ndongozi zacu, emera ko dusengera mu bwenge, na cyane cyane guhagarara muri imana kazoza y'Imana ashyize mu gihugu cyacu, ku gihugu cyifashe muri 2040 kandi giteye imbere muri 2060. N'umuntu tuduhagarara ku kwigisha ibyo bintu. Umukristo wese agomba kuba yiteguye ubuntu bw'Imana bugeretse ku bundi uko bukeye uko bwije, na cyane cyane kuvuga iyo nkuru nziza. Haleluya. Kuko Imana ni Imana ishobora byose kandi ibera hose cyane. Icyo yavuze cyo gikora, icyo yashyize gushyitsa amasomo menshi. Imana ndayikora. Kamutera aho turiko turateguranira hamwe igikorane kimara iminsi 40 isenga twisondesheje. Rero urugendo rutari rugufi, ari igihe imyaka yahera asanga abantu bacika intege, ugasanga
ntibaza ari ku bwinshi. Ubu rero no mwaka nshasha impinduka nshasha dushaka muri iki gikorane cya 12e edition ni uko umurindi tuzotangurana ariko tuzoheza guhera muri ouverture gushaka kuri clôture abantu baze ku bwinshi muri iki gikorane kugira ngo dufashanye gusenga igihugu Afurika n'indongozi zabo. Rero twariteguye nka komite, twarasabye imigwi y'abaririmbyi bitandukanye, abashoboye kwirihira itike y'ukuza bazobikora, abandi nabo babona batabishoboye bazobitumenyesha kugira ngo turabe icyo dufasha iyo migwi itandukanye y'abaririmbyi izobana natwe, eka n'abakozi b'Imana abazovuga ubutumwa n'abazoza mu bikorane bose turiko turavugana kugira ngo bose turabe ingene gutunganya ibintu umwe wese yoroheye kuba muri iki gikorane.